Ndabaramutse amahoro y'Imana abakunzi ba televiziyo Heritage tubashimira cyane kuba mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro byacu. Kazi mu biganiro nd'umukristo cyo kuno munsi nkuko mubibona twasohotse twagendeye umukristo ariko arakora ibikorwa turi muri atelier yiwe yitwa Claver Niyungeko akaba arongoye ishyirahamwe yitwa Madiko niwe twagendeye reka mukanya araza kutwakira tuganirire atubwire ibitari bike kujanye n'urugendo rwe mu kwitunganiriza imigambi tubone n'ibikorwa asanzwe akora. Claver Niyungeko nari nababwiye ni n'uyu turi kumwe reka tumuramutse hanyuma anaduha umwidondoro wiwe mu buryo bwagutse. Murakoze cyane ni Pierre Claver Niyungeko nko mubivuze nsanzwe ndongo yishira hamwe Massive Dynamic Company Madiko Ansigi twatanguye mu bihumbi 2017 dukorera mu gisata cyo gukora ama meuble kuvuga production de meubles twakora ama meuble mu vyuma mu mbaho ibintu byose bivyemplika gukora ibikoresho byo mu nzu. Ubu rero tukaba tugeze aho uyu munsi mubona turi mwadusanze kuri atelier tukaba dusanzwe turi abakozi bashika 200 Madiko yose tukaba tumaze gushiramwo iyo bita Madiko autoclasse tumaze kuvyara kugira ngo dushobore gufasha abahinga kubera dukorera mu bintu by'ubuhinga na production abahinga mu bijanye n'imiduga tuba dushaka yuko nabo nyene ico gisata tucagura tuba dufise n'igisata cyo kubaka kugira ngo tuze turatanga inzu ziri complet ziba zirimwe ibintu no kuvuga maison construction ni maison entièrement équipée urashobora kuduha tukakubakira inzu tukagira etide gushika tuyihejeje twagushiriyemo n'ama meuble yose tukayiguha yose iri komple. Ico gisata naco nyene twaragitanguye turiko turagikomeza cyane kuko dusanzwe dufise n'aba engineer bazi kubaka n'abakozi nyene babahinga no kuvuga Imadiko yacu igeza ahantu dufise ubuhinga dufise abajene b'impano abazi kubaka abazi menuiserie abazi sudire n'abazi mekanike abo bose turiko turahogrupa turiko turaja hamwe kugira ngo dukomeze iki kintu dukoraniye hamwe muco twise Madiko Group. Nuko rero turiko turajana ibikorwa vyacu kugeza uyu munsi. Urakoze cyane utubwiye yuko mwatanguye mu haraciye imyaka 7 mugabo umuntu yumvise ibikorwa mumaze gushikako arumva ko ari byinshi utubwira ibanga mufise mu bijanye no kugira entrepreneuria. Entrepreneuria icambere no kudaheba no kutabandona iyo maze kugira iyerekwa kirazira guhagarika kuko ukigira iyerekwa utangura guhura n'ibibazo byinshi. Ibibazo byinshi hariho ibibazo biva muri wewe nyene kubera uko utangura gutangura igikorwa ca entrepreneuria niko wewe nyene utangura uguma widekuvra witahura ico ushaka gukora. Muri ivyo rero hari amakosa menshi ukora ayo makosa nayo nyene abafise ingaruka mbi zigenda ziragushikira mugabo izo ngaruka mbi iyo utabandonye iyo udahagaritse zikubera icigwa ariko iyo uciye uhagarika izo ngaruka mbi ziragukomeretsa cane gose. Nico gituma muri entrepreneuria umuntu wese ntakwiye kuraba gushavuriya naniwe iyo ariko arananirwa canke agenda arahura n'ibibazo ivyo bibazo nivyo bizotuma niho grandeur y'igikorwa ariko arakora nivyo bizodetermina iyerekwa ryiwe n'igikorwa ariko arakora. Rero nka twebwe aba entrepreneur ibibazo ama challenge nivyo bifungurwa vyacu kuko nivyo bidufasha kuzana ama solution igihugu kiba gikeneye inyishu mu bibazo biba bihanze igihugu. Tudahuye n'ivyo bibazo ngo dushobore kubishira hasi ntidushobora gushikana igihugu kure mu bijanye n'iterambere. Reka utugarukane muri 2017 mutanguza ishira hamwe zari bimeze gute mwaritanguraye mungana gute tubwire nyene ukuntu watanguye icimviro caje gute mbega mwaritanguye mufise iyi mbono mufise uno munsi. Ego mu 2017 ukuntu natanguye ishira hamwe
natanguje novuga ko natanguje umutahe 0 gusa iki cyumviro narabanje ndacandika ndandika ivyo nzokoreramwo ndandika n'amahera amashifre d'affaires nzogenda ndagerako ni kuntu ngomba ko kimera mu myaka nka 20 ico gihe naravyandika nkaca ndabisohora nkavyimprima nkaguma ndabisoma atakintu na kimwe ndatangura harabambona bakantwenga bakagira ndumusazi caye bakagira ati nubu escro n'abantu ngomba kuja gukubita ku ntoki nkuko bavyita mugabo iyo yerekwa ryaratumye nshikaho ngeze uyu munsi nubwo aho ngomba kugera mbona yuko atani ca kabiri ndagira canke ca gatatu kubera iyerekwa mfise niri nini cyane ni yerekwa rikora ku gihugu cose ku buryo nshobora kumva ko mu myaka nka 20 iri imbere Madiko group izobiri mu mashira hamwe azoba afise abakozi atanga akazi ya mbere muri iki gihugu cy'u Burundi ndetse no muri Afrika. Iyo umuntu aje muri entrepreneuriat canke mu kindi bikorwa aba afise référence canke abantu yigirako canke izindi entreprise yigirako mwebwe mwisunga abandi référence muri gestion y'amafere no kuntu umuntu agera abakozi kuko icyambere muri entrepreneuriat ni kugera abakozi no kugera amafere nyene ukuntu ukorana n'abakiriya ndafise ama reference abakiriya kugera abakiriya ni experience nagize personnel ndafise umukiriya wa mbere nigeze gukorera umukiriya umubona yuko iyo yamaze kwitwa umukiriya umubona nk'umwami no kuvuga arategeka muri ako kanya utegerezwa kumwubahiriza ku buryo mwama muvana peu importe ikintu cyose gishika ku buryo mwama muvana ari satisfait niyo wewe mwahejeje ibintu ugasubira ukamutelefona ukamubaza yuko ari satisfait kugira ngo ugumane iyo relation client iyo relation entre client ntitakare kuko niwo mutahe niwo azogushikana kure ikintu cambere utotakaza muri entrepreneuria n'umukiriya n'umukozi abo rero uri hasira yuko we uzu bwa nyuma icambere umukiriya icya kabiri umukozi amawe ukaza ubwa nyuma aho urashobora gushika ku byo ushaka gushikako kuko ni wafata umukozi neza uwo mukozi azotuma abakiriya baryoherwa hanyuma wewe akazi kiwawe n'izina rica riguma rikura ego mbega nyene tukiri ku kijanye n'umukozi iyo umukozi ataryohewe bigira iyihe ngaruka ku kazi haraba abakozi ntushobora gushimisha bose kuko umukozi kugira ushobore kumushimisha ahubwo ukireya condition ku buryo agiye ahandi atayindi entreprise yojamwe ngo yisante neza nkuko yisanti wawe ubundi bwo bw'abakozi ni gake bashima ngo bumve ngo bararyohewe bama bazana ndabivuga bari ngaha barabizi baguma bazana utuntu mugabo ndabatahura ubuzima buguma butuzana ahantu tuguma tugomba byinshi nta na rimwe umuntu mu buzima yigera yumva kwa kwiwe na jewe nyene nguma na jewe aho ngeze nguma mbona yuko ntakwiwe gusa nkereya condition yaho umukozi avuye iwanje atahandi hantu yoshobora gukora ico nico cyonyene nkora ashima dashima jewe ico nico nkora gusa kugira ngo nshobore kuzozana ahantu abakiriya banje nabo tuguma dufitaniye amahorasiyo meza ego ni ikintu kiri très important hanyuma Madiko si ntimukora gusa juste bigarukire kuri mwebwe hariho n'ibindi bikorwa musanzwe mukora mbega mu gikorwa c'Imana iri shamwe ribafasha gukora igikorwa c'Imana gute uko nagenda akora muri Madiko nagenda tahura yuko Madiko atari ikintu gite kwiteza imbere n'umuryango wanje ngo nitwe rurangiranwa ngo mugwiza tunga kanaka ahubwo nasanze ari ministeri ari muhamagara Imana yashize ku buzima bwanje kugira ngo biciye muri Madiko isi zohezagirwe igihugu kizohezagirwe biciye mu gutanga ubuzi biciye mu gufasha mu vy'Imana duhamagarira nimba ari gufasha imfuvyi abafakazi mbese no guterera mu iterambere ry'igihugu uko umwaka utashe twaratanguye igikorwa cyo kuza turatanga intebe ni programme twise bose bige bicaye neza murayibona mu mwaka wahera twatanze intebe 40 ahantu muri Bujumbura muri commune ya Kanyosha muri Ecofo Gahinga
uyu mwaka naho twatanze nk'izo nyene 40 muri Ecofo Gasenyi ico gikorwa rero tugikora ntitugikora nko kurondera visibility gusa oya n'umutima bifatanye n'umutima w'ihamagagwa ryacu wo gutanga wo kwitangira igihugu kuko ntushobora kwitwa umukristo udashobora kuba umuntu yitanga kuko niko karorero ka mbere Yesu yaduhaye no kwitanga no gukorera abandi dutegerezwa gukorera igihugu cadushimira cyangwa kitadushimira kubo Yesu abo yacunguye ntibarinze kumushimira cyangwa ngo bamuhembe hari umuntu ubuheruka yambwiye ndiko ndategura gutanga izi ntebe kuko hajya umuhamagaro uraremereye kandi urababaza birababaza kuko nk'ubu nka jewe nk'akarorero nubone ngo ndafise aba bakozi ni Madiko jewe nta nzu yiwanje ndagira sindagira inzu yiwanje ngo nubake cyangwa ngure parcelle je ngumba numva umuhamagaro ivyo noronka byose ndabizana muri Madiko rero iyo abantu babonye uri kurategura nk'igikorwa cyo gutanga ikintu gifise valeur ya 4 millions atani parcelle bufise bakubona nk'umusazi mugabo rero ntibaratahura ico umuhamagaro umeze Imana iguhamagarira gutanga atacu ufise kuko none Aburahamu Imana imuhamagaye gutanga Isaka yari afise abana 200 ikwaka muri bijya nyene bijya bikeya ufise ibikomere ugasanga mbere uranafise n'amadeni mugabo kumva kirarurumba muri wewe yuko utegerezwa gukora ico kintu tuba dufise n'amadeni ugasanga muri banke turiko turariha kuriya na kuriya mugarera abantu bataratahura umutima w'ubwami bakubona nk'umusazi canke bakabona nk'umuntu bigiye guhera mugabo twebwe Madiko twizigira Imana niyo yamica inzira kuko dufise ama obstacle menshi duhura harabatugwanya harabaguherana harabaguherenganya ugasanga beko baragukorera ikosa n'abakozi bakagukorera amakosa bakagenda mugabo kubera Imana igumi tugwanirira turitanga muri vyose rero mu muhamagaro wacu Madiko irakora ico gikorwa cyo gutanga kandi nko mubona ko tuguma twinjira mu bisata bitandukanye urabona kuyereka riguma ryaguka hazogera igihe dutanga nk'ubu turi muri construction n'amazu tuzoyatanga n'ibintu byinshi tugomba yuko Madiko izobera umugisha iki gihugu turiko turaba muri plan ya Madiko mu nyubako turabona yuko hariho n'ikibanza cyo gusengeramwo mbega ico gisigoye kinibanga irihe mwatahuye kubijanye no gusenga yego jewe nsanzwe mfise umuhamagaro wo wivuga butumwa muri jewe nyene Imana yashizemo igihe cyose numva yuko ntariko ndasenga mba numva ndiyandanje niyo ndaye ntasenze menya yuko mfise ikibazo ni nko kurara mari iminsi utaganiriye n'umuvyeyi ngo amenye ingorane ufise n'ibyo kuragira kuko iki gikorwa cacu iyo mvuga ngo cubakire ku bantu nzi abagenzi ntikiba gishitsaho bigeze kuko nkiriko ndagitangura umuntu wese nitura yahubwo yaca ntunga ndiko nderekana ama projet n'ivyiyumviro biguma bidudubiza muri jewe nkabyerekana abantu ndabishitsaho nshitse nkabivuga barabona tuye umuntu wekwera ivyamucanza ariko yiyumvira mu bintu binganuko rero ca ndabona ko source yonyene isoko yonyene ya vyose ni Imana tudafise Kristo tutariko tuvoma muri Kristo ikintu cyose dukora kitavomye muri we canka atari fruit kidasunitswe na mpwemo wa Kristo kibari nk'icaha naho coba ari ikintu uri kurakora ciza motivation zitava mu bwami bw'Imana kibari icaha kubera usanga iherezo ryacu kitariko kigororifiye Imana rero ndashaka yuko mutwaro mfise nuko nabo dukorana tuzoba dufise iyo kiritire yo gusenga iki gicapo rero mwabonye hazoba hariho salle de prière nitwabishikako tukahubaka tuzohora tuja ku kazi tubanje gusenga tuzoba dufise amasaha yo gusenga hanyuma turafise hazoba hariho restaurant aho abakozi bafungurira hazoba hari n'ibintu byinshi numva dufise yerekwa rinini cyane mugabe ico gusenga gitegereza kuza ubwa mbere nico yitumubona nashizeho salle de prière totekerezwa kujaho kuko umuntu adafise isoko y'ivyo akora itariva mu Mana ico gihe cyose abari mu ngorane exactement imbere kurangiza ndashaka yuko ugira akajambo ubwiye abandi bantu bakiri mu ntango uravye ingene byakugoye mu ntango ugire akajambo ubatekerera ego ikintu no batekerera abantu bakora imigambi bariko baratangura cyane cyane abakristo turi mu rugendo rumwe
ama obstacle ntazobura imbere kuko nobebwira igihe cyose ugiye kwinjira muri business, igihe cyose ugiye kwinjira mu kintu ni nka occupation, ni nk'ikibanza ugiye kokipa, kandi aho hantu ugomba kuja haba hasanzwe hari haba andi bahokipa. Abo bantu rero utegerezwa kugwana kugira bahave. Abo bantu mvuga se abantu bagaragara mu buryo bw'umubiri, ni intambara ziza ukagwana nazo utazi ico ziriko ziravako, mugabo ikibanza uba uriko urajamwo kubera bari kibanza co gutuma uba umugisha. Satani ntacemera, ntiyemera, ategerezwa kugwana. Nta hantu na hamwe uzoshika ngo ubure intambara, ahubwo bisaba kukomera ugakomeza kwizigira, kuko urazi kuva ba Mose bakivuka hatanguye kuba kwica abana bakivuka. Yesu nyene hageze ko avuka haricwa abana mbere bakanahunga. N'abanyisirayeli bagomba kwinjira i Kanani bavuga ati amahanga muhasanze mubanza kuyagwanya. Ni ukuvuga iyo turiko turinjira muri business tuba tudeclaye ikintu cyose kizana impact muri society. Iyo ucinjiyemwo ntabwo Satani abagishaka, no kuvuga ubuhejeje kudeclare intambara na Satani. Ico gihe rero hacahaguruka ama obstacle. Ayo ma obstacle rero nk'abakristo canke umuntu wese ariko aratangura igikorwa ategerezwa kuyavunjamwo ama opportunité, ategerezwa kumubera ibiraro bituma bishika iyo ariko araja, kuko iyo yahunze ucutemba ucunanirwa kandi ni uheza nabi, uheza mu bimaramare. Kubera iki? Waciriye urugendo hagati, no kuvuga uraramiriza mu rugendo curi kurakora gikore. Izo obstacle wemere zize ntacu uzoba, nuko bimeze ugogenda ubona ubwiza, imiryango yuguruka, hanyuma mu nyuma ushika ahantu muri dimension de gloire, ahantu bavuga bati dushingira intahe y'ukuntu vyagenze, uzoca ukomeza n'abandi. Ndateye integerera abantu bose bariko baratangura imigambi, ntimucike intege. Nteye intege n'abarundi, kuko mu iki gihe mu Barundi haba hariho kwihebura cyane. Burya Imana igomba guhezagira igihugu canke igomba guhezagira abantu, irabanza ikagira iragomba imitima yabo, ikaganya le cœur. Ubu ikintu Imana ikeneye iriteguye guhezagira mu burere bwose, haba mu bintu byose umenga turakenye, irashaka imitima yacu kwanza kugira ngo iduhezagire imitima yacu iri kuriyo. Rero nibamenye yuko ivyo uri kurakora vyose ubona biteye ko biragenda neza, nuko ari ubuntu wagiriwe n'Imana. Burya b'Imana yahevye nibi bihe ntibabicamo, baguma bidibamira, baguma baca mu bihe vyoroshe ngo baratunze ngo bamerewe neza, ukaca usanga baba mu buzima bw'ivyaha, ibijyaha kubera baradibamye. Muga twebwe Imana iri kwiratuzana ahantu, iri kwiraducisha mu musaraba. Umuntu wese ariko araca mu musaraba kugira ngo apfe kuri we yegera Imana cyane, komsa ikihezagira abantu bafise umutima w'Imana n'umutima w'ubwami, ku buryo ivyo bintu Imana igomba gutanga muri iki gihugu cy'u Burundi bitaza gukora mu gukoreshwa ivyaha, mu konona, mu kwica, mu gusahura canke mu busambanyi. Rero ntera intege aba entrepreneur, ntera intege abarundi bose, ntimucike intege. Iki ni gihe cyo guhezagirwa, mugabo ikintu turiko turahamagarirwa ni tuzane imitima yacu ku Mana, tuzane imitima yacu kuhoraho. Imana yiteguye kuduha ibirengeye ivyo twiteze. Ndagushimire cyane. Murakoze cyane. Urakoze kutwakira. Namwe mwakoze kuza, kandi mwakoze n'abandi muzogume mu bagendera uko nyene televiziyo Heritage. Murakoze cyane. Nuko ngira ngo mwashoboye kumva ibitari bike yatuganiriye mushitsi wacu. Ikiganiro cacu no munsi tukirangirize ngaha, duhanisanga mu kiganiro c'ubutaha, mubandanye muhimbagwa n'ibiganiro vya televiziyo yanyu. Bye bye.